Numunezero gusura kubana mwese bakunze ibiganiro vya HTV ndabaramukije ndabaye kandi nikaze mu kiganiro canyu ikiganiro cingo n'imiryango ikiganiro turabira hamwe ubuzima bw'abantu bubatse mbega nigiki Imana ivuga ku rugo nigiki Imana ivuga ku muryango mbega ibintu byose biba mu muryango Imana irafite icyo bivugako uno munsi twabatoreye ikindi cigwa ibindi bintu tugomba tuganire ko bivuga ngo mbega nibihe bintu bikenewe nigiki abo bakanyobokora kugira ngo babeho urugo rwiza kandi ruryoshe birakunda hoho vyogenda gute nigiki ijambo ry'Imana ribivuga ku bintu bimwe bimwe abantu mu rugo bashobora kuba bibaza abenshi mwisi na cane ugwaruka baribaza yuko urugo ari ikintu kibisha hari nabavuga ngo ntituzokubaka ni kubera iki none bavuga ko urugo ari ikintu kibisha kandi ijambo ry'Imana rirafite ico rivuga ko urugo butegezwa kuryoha kandi ruryoha kubera ko dufise Kristo ico kiganiro tugomba tugiriranire turafise umutumire uwo mutumire yashitse muri studio za television Heritage kandi ariteguye kudubwira byinshi mu bijanye n'icimana itwiteze ko mu rugo mu bijanye n'icimana ivuga ku buryohe no kuryosha urugo no akabantu babiri babakanye ivyo bokoreranira kugira ngo urugo rwabo rumere neza kandi rubeho gubaha Kristo turabaha ikaze murakoze cyane turi kumwe nande muri kino kiganiro muri kumwe n'umugabo yubatse amazina ni Muhoza Bonté Blaise abafise abana batatu kandi nkaba ndi umwungere mu ishengero amajambo matoya CLG the City of Living God cyo mukinanira cadre hamwe bita kwa Kevin Apotre Kevin Sibomana voilà aho turahazi n'abantu bari kwadukiranira two bahazi Apotre Kevin Sibomana akunda gucanga kuri HTV mu biganiro bitandukanye na cyane byo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo turabaha ikaze mu kino kiganiro no munsi mwashimye natwe twashimye kubatumira kugira ngo mutubwire kuri kino cigwa kivuga ngo Imana yarashizeho urugo ariko kandi na Satani aragwanya urugo kubera ko ni projet n'umugambi w'Imana muri urwo rugo abahantu rugizwe n'abantu babiri mbega birakunda ko abantu babiri babaho bakundana kandi urugo rukabaho ruryoshe cyane gose birakunda gose kubera umugambi w'Imana jambo ry'Imana ivuga ngo umugambi ndabafise ko n'amahoro so w'ivyago igihe Imana yarema umuntu yarabonye yuko umuntu umwe tikwiye imuremere mufasha rero nico gituma impamvu Imana yaremye umufasha wiwe ko ari kugira ngo uwo muntu ashobore kuzura kandi mu kuzura kwiwe intumbero y'Imana ko ari kugira ngo umuntu ashobore kubaho anezerewe ashobore kubaho aguwe neza ashobore kubaho yumva anezererewe ikibanza Imana yamushizemo rero niyo mpamvu ataramushiriraho umufasha yarari nk'umuntu ari yamwatiye umuntu w'igice adakwiye neza nk'uko Imana yari bishaka nico gituma yamuronderera umufasha rero ingo mu mugambi w'Imana nuko baryoherwa nuko banezerererwa urwo rugo rwabo kuko urugo ruva ku Mana umuryango uva ku Mana impamvu Imana yashizeho abantu babiri ko ari kugira ngo yerekane igicapo ifise ku muryango ni Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo turi mu muryango w'Imana turi abana b'Imana bizugura yuko n'igicapo c'Imana n'umuryango Imana rero ishira imbere cyane umuryango kurusha ibindi bintu byose rero réussite y'urugo ni réussite y'Imana kumva kubona urugo ruryohewe kubona urugo ruguwe neza kubona urugo ruko ruratera imbere ni wo munezero w'Imana kuko nico yari yaragabiye n'imbere yuko ibi byose bishobora kuhaba yego murakoze cyane urugo n'umugambi w'Imana kandi mu mugambi w'Imana wagutse nuko abantu bagaba umugabo n'umugore nibo turiko turavuga no munsi mu kubaka urugo rwabo bagubaka baryohewe bakagubaka banezerewe bo babiri banezerezanya ndetse banezereza n'Imana yashyizeho uwo mugambi mbega rero nibiki abo bantu babakanye babiri bokora kugira ngo babeho baryohewe ikintu ca mbere nkunze kuvuga ndiko nditegereza ibihe by'ubu niho dukunze kubona cyane torinze nuko by'umunwa hari ama divorce menshi cyane hari gutandukana kwinshi cyane kandi ugasanga ni ibintu biguma vyisubiriza ni ibintu biguma vyisubiriza umengo ni ingwara yadutse muri generation yacu mu rungano rwacu ariko bitari bikwiriye rero nagezano nibaza ni impamvu y'ibyo bintu byose biri kubiraba kandi ugasanga abantu baravana atari uko bari babishaka kugiye bahura
bari bafise umugambi wo kubana, bari bafise umugambi wo kunezererwa hamwe, iyo union yabo, ko kubana kwabo, ko guhura kwabo. Ariko ugasanga haciye umwanya ibintu bigiye birahinduka. None ni gute bigenda? Ndakunda kwitiza akarorero mu ijambo ry'Imana muri Mateyo 19 niho ijambo ry'Imana Yesu ariko arabishura abigishwa biwe bamubajije effectivement icerekeye ibintu by'ingo, arababwira ikintu gikomeye cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko umugabo azova kwa se na nyina aje kubana n'umugore wiwe, ngo bombi bazoba umubiri umwe. Biratangaje ukuntu ijambo ry'Imana rivuga ngo umugabo azova kwa se na nyina aje kubakana n'umugore wiwe. Ntibigeze bavuga umuhungu azova kwa se na nyina ngo aje kubakana n'umukobwa. N'umugabo yubakana n'umugore. Bisigura iki? Ivyo icambere utegerezwa kumenya kandi utegerezwa gutahura nuko kubaka hubaka umugabo n'umugore, ntihubaka umuhungu n'umukobwa. Aho bice bisigura yuko harimwo notion ya maturité, yo gukura, yo kumenya responsabilité, yo kumenya icuri, yo gufata mu minwe ubuzima bwawe, ukamenya ico ugiye gukora icarico. Kuko urugo si ikintu minenegwe, urugo ruri sacré imbere y'Imana. Urugo ni alliance yubashwe haba mw'isi imwe no mw'isi igaragara. Nico gituma nk'abakristo cane cane dukwiriye gutahura yuko iyo ngingo imaze gufatwa, ifatwa twishimikije ijambo ry'Imana. Bisigura yuko n'isi imwe mu bitawe ico kintu ije gukora ni ikintu gikomeye cane. Rero impamvu ingo zimwe rimwe na rimwe bitoroha canke usanga bariko baravana, rero ariko ndavuga nti ingorane kenshi ikunze kuhaba nuko abantu bagiye kubana babana usanga ari umuhungu agiye kubana n'umukobwa. Rero gacu usanga kuba umugabo kwiwe, ubugabo indani muri we ntiburashobora gushika kuri urwo rugezo rwo gukura, ntarashobora gushika muri urwo rugezo rwo gukura, ico novuga mu gifaransa maturité. Rero iyo maturité iyidahari, ukwigenza k'uwo muhungu ataraba umugabo kuca kugaragara iyo habaye ingorane. Ko kenshi gutandukana biboneka iyo hajiro zo ngorane. Ori ingorane ziza mu buzima kugira ngo zigaragaze ubukomezi bwacu, zigaragaze maturité dufise, zigaragaze responsabilité ubu ufise mu buzima bwawe. Iyo udashoboye kwibeshaho, iyo udashoboye gufata mu minwe ubuzima bw'iwawe, ntuzoshobora kubeshaho uwundi. Kandi ijambo ry'Imana rerekana ukuntu responsabilité y'umugabo kwimeze mu rugo. Rero nico gituma ingorane ya mbere ikunze kuhaba nuko uwo muntu agiye kubaka atabararonka maturité kwiriye kugira ngo ashobore kubakana n'uwo mugore. Cyo kimwe n'umukobwa, hariho uko ijambo ry'Imana rigenda riradukuza, rigenda riratwereka inzira, rigenda rirazana iyo maturité muri twebwe n'ama experience tugenda turabona impande mu bidukikuje. Nico gituma n'umukobwa nakuriye kubaka kiri umukobwa, akuriye kubaka yaramaze kuronka iyo maturité, iyo responsabilité, uko akwiriye kwigenza, akabanza kwanza kubimenya. Kuko ivyo abagiye kwinjiramwo si ibintu biba vyoroshe, si ibintu vya minenegwa ashobora gufata uko nyene, ariko ni nubundi buzima bukomeye, nubundi buzima bufise une responsabilité, nubundi buzima bufise inshingano zidahagaze kuri we gusa, ariko zihagaze ku muryango en general, ku muryango muri rusange. Rero adashoboye gufata kubona ico gicapo muri ubwo buryo, ni bya bindi apfa kwinjiramwo kubera urubanza ruzoba, ibintu bishajije bakaryoherwa kuwo munsi nyene, ariko ibizokurikira nivyo bikomeye cyane kurusha rujya rubanza bariko baragira. Rero kenshi abantu ntibagira ico gicapo cinyuma y'ijya mariage, y'ijya ceremony ya mariage. Baba bobona umengo ndashaka kwambara ijya kanzu, baba bobona umengo ndashaka, bazovuga ati hujya mugabo yaragize mariage, yarihaye agateka. Mugabo agateka nyakuri n'ubuzima après mariage, n'ubuzima maze kubaka n'uwo mugore wa igicapo urugo rwawe ruzoba rufise inyuma y'ijya mariage, niko gateka kiwawe. Rero ikintu novuga cambere ni kubanza gutahura, kubanza kuja muri iyo maturité. Mbega maturité bayironka gute? Ico nico kibazo kiba gikomeye. Nk'abana b'Imana ndakunze kuvuga ikintu kimwe. Ijambo ry'Imana riravuga muri mu Banyefeso igice ca 5, nibaza kuva ku murongo wa 25, bavuga ngo abagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze ishengero akaryigura. Abagore mwubahe abagabo banyu nk'uko ishengero ryubaha Kristo. Rero ndavuze nti ndakunda kuvuga ngo iyo umugabo atari umukristo w'ukuri ntashobora kuba umugabo w'ukuri.
iyo umugore atari umukristo by'ukuri ntashobora kumufasha ukuri. Mu Gifaransa niho numva byovugika neza. Un bon chrétien est un bon mari, une bonne chrétienne est une bonne femme. Ni kuvuga iyo inzira zawe za Kristo udashinze imizi muri Kristo nk'umugabo, bizokugora gushobora kubungabunga urugo rwawe muri ya mizi, kuko ingorane zije, imipfundije ibije kuraba yuko vy'ukuri ushinze imizi mu rugo. Iyo mizi rero ushinze mu rugo iri determine par rapport ya mizi washinga muri Kristo. Imizi ufise muri Kristo ni kugumiza uhagaze malgré yo mipfunda yose ishobora kuza. N'umugore nico kimwe. Rero ikintu cambere, uruhara rwa mbere mugabo cyangwa umuhunga kuriye gukora ataragira mariage akiri umusore, ni uburyo akurikira Yesu, uburyo akurikira Imana, nivyo bizodetermina urugo rwiwe ukuntu ruzuba rumeze. Kuko igicapo Imana ikwereka, igicapo Yesu aguhishurira muri ko muragendana, nico gicapo ugenda kuroproduza mu rugo rwawe. Igicapo umukobwa agira ariko arakurikira Yesu, nico gicapo azotegerezwa kuroproduza mu rugo rwiwe. Ibintu byose rero tuba mu experience tugerana n'Imana nizo dufasha kugira urugo ruri mu vyumviro vy'Imana kurusha, kuko ivyo tubona impande yacu ni byinshi bishobora kudutirimutsa, bishobora gutuma tuzazanirwa. Rero ijambo ry'Imana rerekana yuko dukwiriye gushinga ikirenge mu ca Kristo. Rero example ya mbere dutegereza kurabira ko ku bintu byose by'ubuzima bwacu ni Kristo. Mu gihe rero mu busore bwawe utigeze ugira example, utigeze ugira karorero kuri Kristo, bizokugora yuko uza kubikora uri mu rugo. Rero utangura kwitegura n'imbere yuko urugo urugushikira urushikamo. Nico gituma tugenda tutiteguye. Abantu bagira mariage batiteguye, ukaje usanga ibintu bibashikiye kugiturumbuka, biragoye ko bashoboye kumenya ukuntu babigenza. Nico gituma rero izo ngorane zose zica zihaba, kuko hano mwisi Yesu yarabivuze, tukiri mwisi bitsitaza bizokoma biza. Kandi vyamabiza, hari umuntu nigeze kumva akantu karangiwera cyane avuga ngo l'amour est aveugle mais le mariage le rend la vue. Uravyumva? Rero ni kuvuga iki? Ni kuvuga hari gihe twumva umenga urukundo rurashushe muri twebwe, ariko namvuga ikintu gikomeye. Ntushobora kumenya urukundo kukuri utazi Yesu, kuko Yesu niwe definition y'urukundo. Yesu niwe definition y'urukundo mu mama yose, mu bihe byose. Si vya bindi umva umengo bijya bavyita ibishobisho, ibigumbagumba. Ariko urukundo gukuri ni Kristo. Iyo umaze kumenya Kristo ni wakumvisha ko kwire gukunda. Namavuga nti jewe simenye uko nkunda umufasha wanje kuko sinamuremye, ariko wamuremye azi amavida ari muri we, azi ibyakeneye, azi urukundo akeneye. Kuko urukundo umufasha wanje akeneye sigo urukundo jewe nkeneye ruva ku mufasha wanje, kuko turatandukanye kandi twakuze mu buryo butandukanye. Rero kugira ngo amenye uko nkunda cyangwa kugira ngo amenye uko nyubaha, bitegerezwa kuva kuri Kristo Yesu, bitegerezwa kuva kuri Mpwemu Yera, no muhishurira ati burya bonta mezuku. Urumva? Rero ugacu usanga iyo ngorane turayigize nk'abakristo cyane cyane kubera iki? Kuko tutamenya maturité tuyironkera. D'une façon générale navuze nti kubaka bisaba maturité, ukizwa udakizwa bisaba maturité. Ariko tubwiye rero ku ruhande rw'abantu bakijijwe, dutegerezwa kumenya yuko twebwe ijambo ry'Imana avuga ngo abo tugwana saba inyama n'amaraso. Bisigura yuko utegerezwa kuronka couverture ya Mpwemu Yera, utegerezwa kuronka ubwo bwugamo bwa Kristo bukwereka uko ukwiriye kugenza urugo rwawe, bukwereka uko ukwiriye kubaho muri urwo rugo rwawe kugira ngo biryohe. Icyo nico novuga ikindi ca kabiri canke ca gatatu kumbure ntarinze kurandira. Hari ikintu gikomeye cyane, ari ibintu bakunze gukora iyo mutanguye muri fiançailles, muri ko muragendana muri fiançailles. Hari ibintu umukorera kugira umuryohere, kugira ngo umwimpressione, umwereke urukundo umufitiye, kandi by'ukuri biba biri mu mutima wawe, kandi uba wumva ati jewe vraiment ndamukunda, nico gituma ndabimukorera. Muga biratangaje ikintu gikunze gukanyisha urukundo mu rugo kandi rwaratanguye rumeze neza, nibijya wamukorera imbere utabandanya ukora. Ibyo rero nibyo kenshi abantu bakunze kwihenderako.
bakibaza ati namaze kumuronga oya arakijijwe none ntitukunda Yesu none ntitujana gusenga ivyo bindi bikenewe iki uriko uravyumva oro ntamenye yuko arafise umushaha umushaha urakeneye kuba komble yego arakunda Yesu mugana nawe uramukunda kubera iki bijya wamukorera waye mukora atarakunda Yesu rero hari ico bita le langage d'amour bitandukanye sinza kubitabamwe cyane ariko le langage d'amour ni ibintu usanga umwe wese yiharije nk'umuntu Imana yaremye mu buryo bwiwe buri unique kuko Imana yaturemye turi unique umwe wese afise particularité yiwe rero ibintu wamukorera bikamutusha byatumye akwegwa nawe bijya nyine nivyo nita ama ingredient ukora nubona umuceri urashobora kubuteka uko nyene mugari kiryosha umuceri wawuguze ku botike kumbure uraje urawutetse urera muga ibirungo bijya birungo rero nivyo wumva ubudasa bw'imiceri ibiri par exemple cyangwa inkono y'imiceri inkono zibiri z'imiceri urumva kubera iki kubera izo ingredient nizo zatira umwe akavuga ati je ndakunda ipirawu ubundi akavuga ati je nkunda umuceri wa jaune canke nkunda wa rouge on ivyo vyose ni bya birungo rero ingo zose ntizisa zifise ibirungo zisangije umumwe wese uko bahuye bijya rero wamukorera byatumye ahitamwo wewe kurusha ubundi nibijyanye n'Imana yagushizemwo bijanye no kuntu umutima wiwe uryohe guri kurabikora rero iyo utabandanyije ubikora gwa rukundo mwari mufitaniye muri fiançailles ntirubandanya ruryoha nk'uko byari bimeze ubwa mbere donc gacu usanga ibintu byinshi byamaze kwinjiramwo ama responsabilité menshi cyane donc ubwo budetail ugasanga turabwibagiye rero ubwo budetail buri important kubera nibwo bwatumye gwa rukundo mwagira muri fiançailles mushikana muvuga ati reka tubane kubera iki kuko byabaye byinshi reka ubwo buryohe rero tubusangire tube ahantu hamwe turatandukana umwanya wari wose rero bigaca bituma rero ivyo bintu kurabikora bikomeza gwa rukundo rwatumye mushika no ku rugezo aho mushobora kuvuga mukavuga ati reka tubane urakoze cyane umuntu ariko arabumviriza ijambo ry'Imana n'ivyo gukunda Yesu biraryoshe no mu rugo biraryosha urugo urumva hari abantu babiri bubakanye bakose bakunda Kristo n'ukuri nta numwe atabizi yuko urugo rutarimo Kristo ntiruryoshe twogerageza mbwa tutazi Yesu hari ahantu bizocikira iyo umuntu yagize projet yanditse umugambi akanawe execute akaguha wewe uje ku execute uko biri kose umugambi wanse urasubira yuko avuga uti ujya mugambi mbega wangiriye kuri rya point gira 5 kumenga hari ikintu kitameze neza nico kimwe n'abakristo umugambi turetse ko urugo n'umugambi w'Imana n'igihe cyose byanse n'igihe cyose twumvise tubuze za nkomedi turaza turasubira ku isoko mugabo hariho nibi bimuheje kutubwira hariho yuko umuntu bonte uko ameze icatumye akunda sa femme cyakutumye akunda naka hari igituma yamukunze nivyo yaramukunze kubera azi Yesu canke yaramukunze mu nyuma aramenya Yesu mugabo hari ikindi kintu gituma umukunda uwo muntu hari ivyo gukorera bijanye n'umubiri hari ivyo gukorera makado bimwe kuvuga z'ama langage d'amour ivyo vyose rero hamwe tubifatiye hamwe nashaka kumva ubwo buryohe ivyo birungo birahari harimo na Yesu atuma bikunda gose bikaba renforcer nashaka kumva rero ibirungo tugira mu gukundana no mu gutuma urugo rwacu rukunda iyo biriko birashira uburyohe hoba hariho uburyo tubigarukana kuko kanshi barakunda kuvuga ngo urugo mu myaka abahinga bavuga ko mu myaka 5 ya mbere urugo ruba ruriko rurakomera ati naco gituma ruhura n'ibintu byinshi benshi ngo ama divorce aba mu myaka 5 ya mbere ati uhoho nakamarabanza uho biranaboneka ko mu myaka 5 ya mbere babantu bavuye muri fiançailles bashushe nko mwaje kutubwira baragera ahantu bakabiheba avuga ati imbega ibi bintu ko byarubugesera ndabihevye mugabo iyo myaka 5 ya mbere ati abayirengeje kanshi barashobora gusupport ibindi ivyo babonye mu myaka 5 ya mbere barashobora kubandanya shaka kumva rero wa muntu iyo myaka 5 yarayibayemwo atazi ibi bintu turiko turavuga uno munsi aravyumvise ni gute yogarukana bwa buryohe mu rugo rwiwe ikintu ca mbere atangura gukora ni gusengera umufasha cyangwa umugabo wiwe kubera iki ari kumusengera umwana w'umuntu ashobora guhindura umwana w'umuntu
ni Imana ihindura umwana w'umuntu, ni Imana izi imitima yacu, ni Imana izi aho twashitse mu gukomereka, kuko kenshi ibintu dukora tubikora bivanye n'ibyo twaciyemo, bivanye n'ukuntu imitima yacu yagiye irahindurwa, ibyagiye birayikorako cyane. Donc usanga mvuga bivanye n'ibyo naciyemo, ukuntu nafashwe cyangwa ukuntu nabayeho, birahindura langage yanje, birahindura inyifato yanje, birahindura ivyo vyose. Umuntu wa mbere rero ashobora kumenya agashika bwina hahandi umuntu n'umwe atoshobora gushika, ni Imana yonyine, ni Yesu. Rero utangura kwanza kumusengera, nico kintu ca mbere, kugira ngo Imana igendere ubuzima bwiwe, kugira ngo Imana ikore kuri wa mutima wiwe, kuko wihuse ngo ugiye kumukorera bijya bindi byose kumbure ngo wigarure, ashobora no kwifata mu bintu ubwire bimwe by'amalangage d'amour, usubira ukore bya bindi bintu byose, kuko byakigwa n'umutima. Iyo rero uwo mutima utavuwe, bya bintu ntavyakira. Ifu yuko d'abord uwo mutima uja muri iyo eta yo kuvugwa, iyo eta yo kuba no gusubira gutuza, ni gikorwa ca mpwemu yera. Ico gikorwa nico kibanza kwanza kikanagura wa mutima, hama vya bindi ugiye gukora mu nyuma nivyo bica biza bigashimangira, nivyo bica biza. Ijambo ry'Imana ravuga ngo itanguriro twubaka ko ni Kristo. Fondation ya mbere nayo masengesho, ubanza kwanza ugasecuriza, niko nashobora kuvuga, ukabanza kwanza ugashira ku buzima bwiwe, ukavuga navuga gute, ukamuvugira imbere y'Imana, ukamusengera kugira ngo mpwemu yera akore igikorwa ciwe mu buzima bwiwe. Amaze gukora ico gikorwa, niho vya bindi y'ama ingredient turiko turavuga, vya birungo turiko turavuga, y'ama langage d'amour tuvuga, aheza agakogwa hama gatahurwa mu buryo yakozwe. Kuko ari gihe umuntu ushobora kuvuga ngo uri kuragira langage d'amour akayinterpreta nabi kubera ibikomere afise mu mutima wiwe. Nico gituma ikintu ca mbere nyamukuru udashobora kwirengagiza, ubanza kwanza gusengera iyo situation urimo, ukayereka Imana, kandi wizeye yuko umwami Imana ni washoye kuramvura ukuboko kwiwe agakora ku mutima wiwe. Iyo ivyo bintu maze kubikora, n'ibindi bikurikira mpwemu yaramenye ukuntu akurongora, kuko hari gihe utabikorera rimwe, ariko ugenda urakora buhoro, kuko gukira ku mutima kuratandukanye no gukira par exemple ku gikomere canke ikintu cyacu cyose upfa kuvura uko nyene kiri exterieur, ariko ibiri indani biri sacré, ibiri indani biri sensible cyane, ibiri indani bifise processus bicamwo kugira ngo bigende birakira, hama ushobore gukora vya bikorwa byose vyakigwe nkuko vyari bikwiriye kwakigwa. Rero nico gituma navuga ni uwo muntu ico no muhanura ni kwanza gusengera iyo situation arimo, akayidoma ku rutoki mu masengesho, akayereka Yesu mu masengesho, hama kavuga uko ibintu byose biri. Ndakunze kuvuga n'ikindi kintu, iyo uri kurasenga ube sincere nawe wenyene. Hari gihe tugira amasengesho mugari mu ubufarisayo, niko noshobora kuvyita, donc asanga uri kuragerageza kwihanda spirituel, kumva umengo kuvyambirisa kubigira byiza, situation mbi mugabo ukurusha kwigira nziza, ugashaka kwishiramwe ama excuse, no vuga uko nyine uvyumva. Ndakunda iyo ndiko natanga example kuri Dawidi, amasengesho Dawidi yagira muri Zaburi yarateye ubwoba, kandi anyereka ukuntu n'Imana yamushingiye ntaye ngo afise umutima nkuko nipfuza. Urumva ni kuvuga iki, nuko Dawidi iyo ababaye yabwira Imana ko ababaye, iyo ababajwe n'abansi biwe yabwira Imana ko babajwe n'abansi biwe, yabivuga uko nyene. Mu nyuma rero Imana ikamugendera, ikamuhereza ishurirwa y'ukuntu akwiriye gufata abantu bamukikuje, y'ukuntu akwiriye kwigenza mu buzima arimo. Rero ni vyiza gutangura ugaserura umutima wawe imbere y'Imana. Iyo sincerity ufise imbere y'Imana yugurura vyinshi haba ku buzima bwawe, kuko nawe ubukeneye gukira, nawe ubukeneye kuvugwa. Rero iyo sincerity ugize mu masengesho imbere y'Imana irabanza ikagukiza, kandi gatuma novuga gute isengesho ryawe Imana ishobora kumenya ukuntu irigenza. Kuko ari gihe uri kurasenga washizamo ama hypocrisy menshi, ama politique menshi, ama diplomacy menshi, Imana ibikoze ushobora no kudatahura yuko yabikoze, kuko ama diplomacy yabaye menshi cyane washoboye gutahura igikwiriye gukorwa. Rero nivyo bintu bibiri novuga bikenewe cyane. Hama icanyuma rero ni gusubiza amaso inyuma, ukaraba ni giki nawe urankora cyamuryohera, nagikora gute, ukagerageza kwihereza ama reference y'igihe wabikora n'uburyohe yashoboye kugira. Par exemple n'ukuntu yaranezerewe, nabigenjeje gute,
nabikoze gute mu kihe kibanza mu mwanya uyuhe muri mood yi kuko ari igihe ushobora gukora ikintu ciza mugabo ukagikora mu mwanya utariwo hari igihe ushobora kumukorera ikintu ushaka kumunezereza mugabo ukagikora mu buryo butari bwo urumva ivyo vyose ni kuraba ukavyigako ukavyumvira ukabimenya ugaraba ukuntu ukwiriye kubikora muri ubwo buryo kuko igihe wabikora vyazanye resultat kanaka ni wasubira kubikora bigira ya resultat nyene kuko bikorewe wa mutima ubikeneye kandi uri muri besoin yavyo sindi ko nashoboye kwishura ego murakoze cyane tunasuza kino kiganiro cyacu nashaka tumere nk'abagaruka kuri wa muntu b'abantu babiri bubatse muri bari mature bakuze bumva ibyo bashaka babizi bazi na Yesu bakunda Yesu bazi ko urugo bagiye kubaka bagiye kurushingira kuri Kristo nibiki abo bantu babiri mu mwaka wa mbere wa mariage muri ya myaka igoye ya mbere bakora kugira ngo babandanye basanasana ubwo iyo migenderanire yabo mugabo wose ni igiki bakora kugira ngo babandanye bari bakundana kubera ko igiye satani atera ibintu byinshi satani arasakwisha aronona ibintu namwe mukabura ivyari vyose qu'est-ce qui ne va pas mugabo nibaza yuko hariho bibiri canke bitatu abo bantu bo kwireferako kugira ngo babandanye muri wa mugambi wa Yesu muri wa mugambi w'Imana ukubaka urugo rwiza kandi rw'abantu babiri bakundana kandi bakunda Yesu mu kwishuca kibazo nshaka gutanga akarorero k'umukozi w'Imana yitwa Kenneth Agin yarapfuye ubu hari témoignage yavuze yanjoye cyane umunsi umwe ariko arasenga hama atangura kuvuga mu ndimi mu rurimi turamenyekana asenga mu rurimi turamenyekana ahejeje azemva mwe muyera mubwiye ngo uwo mugore usavye ndamuguhaye umugore Kenneth Agina na kimeranze ngo ariko asenga mu ndimi ariko ntiyarazi ko amabanga ariko aravuga mu mwemu akomeye cyane ariko aradetermina future yiwe ikintu ca mbere ingo zishasha zikwiriye gukora ni gusengera hamwe iyo usengeye hamwe amasengesho arafise ibintu akora woto ushoboye gutahura arakwitangira imbere ni investissement à long terme utazoshobora kubona uno munsi mugashobora kugukingira mu bintu bishobora kuza imbere kubera tugitangura urugo kenshi babiryoshe nta ngorane amakado abantu baraza kubaraba abantu barabafelicita mugabo mwanya mu yindi minsi ukaca usanga abantu baza kubafelicita batanguye kubavuga nta mwana araronka ujya mugora ameze uku ujya mugabo ameze uku babandi nyene bisigura yuko mu minsi ya mbere reka kuryohererwa ibyo bintu byose menya ahantu utegereze gusekuriza ibyo bintu byose uri kurabamo ni mu masengesho rero ikintu ca mbere utegereza gukora kugira witegure kubiri imbere kuko bizoza Yesu yavuze ati ntibizobura kuza nta hantu ushobora kubihungira igihe cyose uri ngaha ku isi ibibazo biraza ariko bigusanga umeze gute witegura gute nibaza kuri ico kibazo nyamukuru rero ikintu ca mbere ukora ni gusenga uwo mukozi w'Imana yari ko arasenga gusa ariko arasenga ariko ntiyarazi ko mu masengesho yiwe ariko arahamagara ibyo muri future ariko arategura kazoza kiwe atanabizi rero iyo muri ko murasengera hamwe hari ubushobozi budasanzwe Yesu yavuze ngo bakuraniye babiri canke batatu mu izina ryanje bakagira ico basaba nzogikora bisigura ngo iyo muri ko murasengera hamwe muri kumwubaka ubumwe satani atazoshobora kubomora vyimworoheye ikibazo kiba gihari nuko turindira umwanya ugasanga ibibazo biraje wa mwanya wo gusengera hamwe byahuriranye nuko tutari tuwufise bya bibazo byaza kukubitana namwe wa mwanya bikagora yuko mushobora kuwuhuza kuko amatension aba yaduze ntushobora gusengera umuntu udakunda biragoye ntushobora gusengera umuntu ufitanye ingorane nico gituma ntushobora no gusenga umerewe nabi kuko hajya ni mu mutima byose bibera mu mutima nico gituma Yesu yavuze ati mubabarire kuko mutababariye bizogora yuko isengesho ryanyu ziriduga rero ikintu ca mbere utegeza gukora utegeza kubabarira urumva rero kugira ngo ivyo vyose uvyevite shinga igicaniro gira igicaniro c'umuryango sengera hamwe vugana ja muri yo communion ico ni ca mbere gusenga birasekuriza umuryango wawe gusenga birabategura bibashira novuga gute mu gitutu cishobora vyose hamwe ijambo ry'Imana avuga ngo Yobu yarazitiriwe n'uhoraho
hari uruzitiro rw'uhoraho rutangura kuza ku buzima bwanyu mu buryo bw'uko ibyo satani yozana mubimenya mutabimenya ntibibashikira kuko hariho uruzitiro mu isi y'impwemu rwamaze gukikuza umuryango wose bigatuma rero mushobora guhagarara atakintu kimwe gishobora kubanyiganiza. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri ni kubakira ku ijambo ry'Imana. Yesu yavuze ikintu gikomeye cyane ngo wumve ijambo ryanje akarikora ameze nk'umuntu agira iki yubakiye ku rutare. Inzu yiwe iri ku rutare, imipfunda n'imiyaga n'ibindi bintu byose by'ibibazo byoshobora kuza ngo ntibishobora kuyisenya, ariko wumva ijambo ryanje ntarikore uwo meze nk'uwubakiye ku musenyi, icyo cyo cyose kije kiramusenya. Rero kugendera mu ijambo ry'Imana bibahereza premièrement ubwa mbere na mbere igicapo c'Imana ku buzima bwanyu, icya kabiri igicapo c'Imana kuri uko guhwana na kunga canke urugo rwanyu kuntu mwagize iyo union. Icya gatatu kugenderera mu ijambo ry'Imana bibahereza kugira imizi. Iyo mizi ndiko ndavuga ntuyibonesha amaso, ariko iyo mizi ndiko ndavuga urayumva mu mutima wawe. Iyo ikintu kije ntikikunyiganyiza kuko n'ahantu washinze imizi ni ku rutare, hari urutare wubakiyeko. Rero ingo zinshi ntizigendera kuri ivyo bintu, bigaca bituma iyo imipfunda n'imiyaga bije vyoroha cane yuko basenyuka. Si uko badakundana, no, ariko hari ahantu batashinze imizi, hari ibintu batakoze vy'ibanze byatumye uruzitiro rwari rukuriye kubakingira rutaboneka. Satani akaronka ahantu yinjirira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ne donnez pas accès au diable. Rero ivyo byose bituma ata accès, ata ahantu Satani ashobora kwinjirira. Umva Yobu ibintu yakora yabikora azi neza ibyo ariko arakora, bigatuma Satani ngo ariko arayerera mu isi ngo yarabuze ukuntu yakseda kuri Yobu, bituma asaba uruhusha abwira Imana ati ibi byose nyugururira basigenda. Urumva, ariko nubwo Imana yamugururiye kuko hariho ukubaka ugushinga imizi mu Mana yari yamaze gukora ntibyoroshe, yahejeje neza adacumuye ku Mana. Rero ivyo vyose bizana uruzitiro, bizana gushinga imizi, bizana gukomera hamwe atakintu na kimwe gishobora kubanyiganyiza, hamwe muryoherwa kuva ku munsi wa mbere mukabandanya, hamwe hazi imipfunda mukamenya uko muyigenza, mukamenya uko mubifata. Yego ntimwaba mutwenga misi yose, muga umubabaro w'ivyo byose ni wakanya gato, niko Paulo avuga. Imibabaro mushobora gucamwo murayumvi, muramenya uko mwigenza, muramenya uko mwitwara, bidahindura ikintu na kimwe ku rukundo rwanyu, bidahindura ikintu na kimwe ku rugo rwanyu. Arakanya gatoya muzi neza ko muza gutambuka, muza kurengana, bigasura kandi kuba controle hama mukaguma mubandanya mu mugambi Imana yashiriyeho ubuzima bwanyu n'urugo rwanyu. Amen. Murakoze cyane kuri ano majambo meza yubaka, twizere kagiye kubaka bariko baradukurikira kuri HTV. Ikintu gikomeye gose mu majambo Bonté yaje kutubwira nuko urugo rwacu, ingo zacu rukiye kubakira kuri Kristo. Iyo tuvuze Kristo benshi bacavuga ati turamuzi Kristo ni wa wundi, ariko hari imigenderanire tugirirana n'Imana mu ngo zacu, hari ingene twubaka ubwo bucuti na Kristo mu rugo rwacu. Ubwa mbere na mbere ku giti ca wewe wenyene, umugabo ukwiwe, umugore ukwiwe, ariko kandi namwebwe muri babiri mubanye gute na Kristo. Mbega ubwo rugo rwanyu mwubatse, hariho umuntu yagize iyo projet yitwa Yesu Kristo, niwe akeneye ko mugabo muzana projet imbere yiwe. Murasengera hamwe, mbega murasoma ijambo ry'Imana hamwe, niba mwararonse ibibondo murafise igicaniro aho muvuga Yesu, mukavuga muti Yesu. None ni gute twotorera inyishu ibibazo biduhanze kandi wa muntu nyene projet atari hari? Ivyo ukunda nyene projet ategezo kuba hari kugira twereke ngo no muri ibi navyo nabahaye, niba twizera yuko Yesu iyo mugamba ari uw'Imana kandi Imana ari yaduhaye bya bindi byose n'ababana bose, ni gute tuzobaje hatarimwo Kristo? Nshuti namwe bagenzi muri ko muradukurikira kuri no munsi, tukashaka kubatumirira kumviriza ano majambo meza, ano kugendera muco Imana yageneye urugo rwanyu. Imana nta kindi yifuza akatari kutugabira ivyiza muri Yesu Kristo. Uwo niwe atwereka ingene tubigenza, uwo niwe atucira inzira ahatagira inzira, uwo niwe atubwire mwe Bonté yaje kutubwira byo kutuditirira, akaturinda ya myampe wa mubi no itaranadushikira. Nta niyo tubuzi uwo bereka ibintu Imana yaturinze ni byinshi cyane, nta nivyo mwoshobora gutahura, ariko
igihe cyose turi munsi y'ukuboko kwisumba byose nta kintu na kimwe kizodushikira cyo tubomora ni twavuga ngo twubaka uruzitiro nivyo bonte twubaka uruzitiro tugubakisha amasengesho tukubakishe kumvira ijambo ry'Imana kuri soma kuryiyumvira ko tuvyubakishe kubibwira abana bacu kugira ngo igihe cyose bagiye ku ishuri iryo jambo mwababwiye ayo masengesho mwabatekereye abazigame aho bazoba bari ku ishuri biga vyinshi nibyo mwe mutazi barashobora kuba bavyiga mugabo hariho ubuntu bw'Imana hari kuboko kw'Imana kugendana nabo mu gihe twakubaragije Imana ihezagire na Bonté kuri no majambo meza tubwiye kandi Bonté turagushimiye gose umwami Yesu aguhezagire ndabashimiye Imana ibahezagire cyane mwakoze namwe mwese inshuti bakunze mwakurikirana kino kiganiro ubuntu bw'Imana bugure mu ngo zanyu no miryango yanyu turabifurije ko bakora no uruzitiro rudukingira ariko gwitwa ijambo ry'Imana amasengesho na bya bindi byose byiza imwe twifuza kuko iyo tugize mariage iyo twubatse turanabisezerana imbere y'abantu n'Imana ko twubatse mu bibi no mu vyiza ibyiza rero biroroshe ariko ibibi navyo mutarifise gwa ruzitiro nivyo bica biza bikabomora izo ngo zacu bikabomora wa mugambi w'Imana ariko umugambi w'Imana bagomba kubabwira yuko ari uko tugumana nayo tuguma tumatanye nayo tuguma tunwanye nayo kugira ngo ibije vyose tubitsindishe ijambo ry'Imana no gusenga ubuntu bw'Imana bugure mu ngo zanyu no miryango yanyu umwami Yesu abahezagire